Inshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabaramukije kandi turashimiye kubona muri kumwe natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero muri kumwe nanje Irere uri nkuru tukaza kuba turiko tuza kuganira murantunga kubijanye n'imigenderanire y'u Burundi hamwe n'ayandi makungu. Tukaraba nimba by'ukuri iyo migenderanire yifashe neza. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe kandi n'umushingantahe Veniste Muyabaga hamwe n'umushingantahe Isa ndi mu Rwanko. Umushingantahe Veniste turabaramukije. Ndabaramukije nanje nakoze ku kiganiro. Umushingantahe Ego Isa namwe turabaramukije. Ego ndabaramukije nongeye ndamutsa abatwumviriza kuri uyu munsi w'Imana. Ego reka rero tutangure ikiganiro cacu aho tuza kurabira hamwe ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi hamwe n'ayandi makungu. Kuba ariko baradukurikirana rero ikibiriraho kuri YouTube, Twitter hamwe na Facebook, tuza kuba turi kumwe mu minota itarenga 10 gusa. Hanyuma muzoca mukurikirana ikiganiro cyose ku munsi w'ejo. Reka tugende n'ikibazo ca mbere. Mbega uwo babaza ati imigenderanire y'u Burundi hamwe n'amakungu muri rusangi yoba yifashe gute? Ico kibazo mwocishura gute? Reka ntangurire kuri Isa, mwebwe musanzwe mwarize ibijanye n'imigenderanire hamwe n'ibya politike, mubanze mwishure hanyuma Veniste aca afatirako. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Mu bisanzwe imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi hamwe n'ibindi bihugu biragaragara neza ko iyo migenderanire itifashe neza, na cane ko tubona hari inyandiko zigenda zinyuragirana. Cabure ibiherutse kuba mu ndwi iheze igihe guverinoma y'u Burundi yamenyesha ishirahamwe mpuzamakungu ODI yuko bokugara imiryango yabo mu gihugu c'u Burundi bagatekera bagasubira iwabo. Ivyo vyabaye itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Rero ivyo biragaragaza neza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu bitifashe neza. Hanyuma turevye kandi uko bimeze hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi, igihugu c'u Rwanda, turabona ko hari icuka kibi gituma ivyo bihugu bibiri birabana ribi. Bikatwereka neza ko iyo migenderanire itifashe neza. Mu bisanzwe rero kugira ngo imigenderanire hagati y'ibihugu nico bitwa high politics. No kuvuga ko kenshi biterwa na low politics. No kuvuga ko politike y'umuhira itameze neza na politike y'inyuma y'igihugu ariyo politike étrangère nayo nyene kenshi usanga itifashe neza. Mu bisanzwe u Burundi uko bumeze muri no minsi, urabona ko politike y'u Burundi atari politike isesuye imeze neza, ni politike y'inguvu, ni politike y'abagabo nkuko babivuga. Mu bisanzwe politike ikorwa n'abasaje n'abantu bashobora gusobanukirwa ico bariko barakora. Rero mu ncamake kugira ngo tuze kubandanya tukiganira ko mugenzanje ne wafata ijambo, nuko politike yo mu gihugu hagati niyo itegura neza politike y'inyuma y'igihugu, politike étrangère. Mu gihe politike yo hagati mu gihugu itameze neza, niyo hanze ntigenda neza. Nico gituma mubona ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu itameze neza, imigenderanire hagati y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu bitifashe neza. Murakoze. Ego Veniste Muyabaga, ijambo ni gwanyu. Ego mwakoze. Mwakoze kumpa ijambo. Hanyuma mwasaba ikibazo cerekeye muri rusangi mubona imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yifashe gute? Ego jewe sinza guhava mvuga nkuko isavuze mu bisanzwe muvuze muri rusangi.
muvuze muri rusangi imigenderanire yifashe uko ituza kwifata nyine yifashe neza kuko mufatiye ku mu mabarire sinagomba kuza ndafata ku byo ndavuze yego ntacyo ariko bica bisaba ko umuntu abifatira ko kugira umuntu atange akarorero yego turi mu kiganiro murabivuga ko nyine ngo turavye igihugu kiriya ngo kubera bitumvikana ngo imigenderanire ifashe nabi isi nzima nta gihugu na kimwe cumvikana n'ibihugu byose ku isi ni ukuvuga iyo hariho ibidaswa ibyo badahurijeko ubwabo ntibicyo bisigura ko muri rusange imigenderanire ifashe nabi kuvuga naho ngo politike yo mu gihugu hagati ngo ntimeze neza ngo nico gituma politike hanze nayo ntamera neza naho nyene novuga yuko mu bisanzwe nishe muri rusange imigenderanire iriho kandi imeze neza mugabo hariho udutosi nk'uko biba mu gihugu kimwe mu kindi gihugu nivyo novuga ego muravuze yuko muri rusangi ibyifashe neza ariko umuntu agiye kuraba nk'uko isi yari yabivuze kare mukaraba nk'akarorero imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bigize ubumwe bw'Iburayi ntimubona yuko imigenderanire itagenda neza narijya hariho ingingo zimwe ayo ubwo bumwe bw'Uburayi bwafashe ku bijyanye n'u Burundi reka nsubire kuri mwebwe nyene Veniste murakoze cyane mu kwishyura muri icyo kibazo nocishura mbanze kubaha imice itatu ingene imigenderanire y'igihugu iteza kumera ingene yama muri mu buzima bwa misi yose imigenderanire iboneka yego imigenderanire iboneka hagati y'ibihugu cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu bisigura yuko hari igihugu mushobora guhuriza kuri bimwe nyine twavuga ku ngendo za politiki ziba ziriko zirakorwa mu kumvikana hariho ibihugu mudahuriza kuri kimwe mwumvikane hariho n'ibihugu bitakeneye kubona ibyo igihugu kiriko kirakora mugabo bikeneye kugifasha kugira bitumbere ni ukuvuga bativanga mu bikorwa birakorwa mu gihugu kanaka urumva iyo hari igihugu gikeneye ko politike y'igihugu mu gihugu kinaka igenda uko ishaka uko icyo gihugu gishaka mu gihe kitagenze iyo politike itagenze uko ishaka urumva ntibaheza ngo bahuze yego cyane haca haba ya mico ibiri navuga ni ukuvuga hari aho mudahuza bikabiboneka ko imigenderanire ntimeze neza ubwabo ku budahuza naho ni kuraba inyungu kuko byose bihagaze ku nyungu inyungu za politike mu gihe abatwara igihugu kinaka basanze uwundi mugwi w'ibihugu cyangwa igihugu kanaka ibyo bipfuza bitoza guteza imbere abo barongoye muri icyo gihe ntibabihurizako hanyuma babandi nabo batemerewe ko bakora ibyo intumbero zijyanye n'ibyo bashaka aho nyine ntibaheza ngo bihurizeko nicyo gituma umengo iyo migenderanire ntimeze neza ubwo no kuraba koshira ikosa kuri inde mu gihe umwe avuze ati jewe iyo politiki uri kurambarira ko nkora siyo nkora kuko ndewe ndigenga hanyuma ukeneye kumfasha uramfasha ufatiye ku bikorwa niko ndakora mugabo ntumfashe nkoze ibikorwa untegetse aho rero niho haba iyo difera ku kutumvikana kw'ibihugu kandi kwamyeho kandi kuzokwamaho si ukuvuga ngo ejo bizohera kandi si ukuvuga ngo ni hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu gusa n'ibindi bihugu birafitaniye ibindi bihugu basanga hari icyo badahurije ko ugiye kurabana n'ayo ibihugu bita ngo bya rutura afite badahuriye ko mugabo ntacu bavuga kuri ibyo bihugu twumvise Uburusiya na Etazini twumvise Korea na Etazini twumvise Ubufaransa na Angleterre badahurije ku kintu si ukuvuga ngo imigenderanire ifashe nabi gusa ni ukutemera kugira ku mabwire ya naka ngo utagize ibi ngo imigenderanire ikigenda nabi mugabo mu mategeko agenga imigenderanire hari ubwigenge bw'ibihugu hanyuma hakaba kubahirizanya mu buzima mu gutunganya ubuzima bw'igihugu hariho rero ababitahura imigenderanire ikabandanya imeze neza akavuga ati turakorana naho tudahuje intumbero y'ibyo turakora n'ibyo ndiko ndakora ariko kubera turi ku isi buri gihugu nka bikindi turakorana twunganiranire mu byo ntashoboye ndakunga unyunganire nande mu byo udashoboye ndakunganire aho hataba
ukumvikana mugabo mu gihe habaye ico no kwita kwempoza niho haba kutumvikana ni ukuvuga rero muri rusange nkuko mwatubajije ico novuga kiranga iyo migenderanire nuko kuko hari ibihugu bishaka kwivanga muri politike y'ikindi gihugu hanyuma igihugu kimwe ico kikavyanga hakataha umengo habaye kutumvikana hakaba n'ibindi bihugu bivuga biti jewe ndashaka gufasha ariko si ngomba kugutegeka ni byiza rero ndagufashije ku ntambwe ugezeko uko utambuka ndagufashe hanyuma nanze uzonkebure muco uzokeneye kumfasha rero sinza munkunde sinza mu ntunge sinza kuvuga ku bihugu iki canke kiriya ariko nza kuvuga muri rusange nyene kuvuga igihugu kiri mu buzima bw'igihugu iyo muhuje hari amategeko agenga ishirahamwe Nations Unies niyo atuma yuko igihugu cose gifite ijambo kandi gifite sa souveraineté yo gushigikira ubwo mu gihe ikindi gihugu kigombye kuvuga ngo kivange mu bikorwa hana ibinaka niho uza gusanga hatava ngo ibihugu ntibyumvikana ni kuvuga rero nibaza ko umuntu yobifata muri iyo ntumbero murakoze. Eko Isa sinzi ko hari ico ubivuze ko hanyuma ni waheza tuca tuva ku buhinga ngurukana bumenyi ikibiriraho tubandanye n'ikiganiro ija muri gwawe Isa. Ya mu bisanzwe ikibazo cabajijwe ni imigenderanire hagati itameze neza hagati y'u Burundi n'amakungu cabure n'ibindi bihugu. Ubwo jewe navuze ko iyo migenderanire itifashe neza kandi nagerageje gutanga uburorero hagati y'u Rwanda hanyuma no kugara ibiro vya Nations Unies mu Burundi hanyuma mu minsi iheze Burundi buhitiye bukora manifestation kandi mu bisanzwe igihugu ngikora manifestation ikorwa n'abaopoza n'amasosiyasiyo leta ikoresha la loi mategeko igihugu cose kigize ico kivuga ku Burundi ntibishimishe leta y'u Burundi ucubona yagomoreye abanyagihugu mu ibarabara ivyo birerekana neza ko igihugu c'u Burundi politike yacu yo hagati idateguwe neza kugira ngo iyo inyuma y'igihugu nayo igende neza hanyuma rero sagasese biravugwa ku maradiyo n'indongozi z'igihugu nyene c'u Burundi ziravyivugira ko nk'umutekano hagati y'ibihugu bibanyi utawumeze neza haciye iminsi mikeyi Museveni president w'igihugu c'u Uganda yandikiye u Burundi usomye makete yandikiye u Burundi ko hari nko guhanura kandi urevye sikete yanditse ivyiyumviro ntibiva muri we ubwiwe ahubwo ni ivyiyumviro biva mu bandi ba president batwara East Africa ariko ugiye kureba inyishu batanga ba president b'u Burundi indongozi z'u Burundi biragaragara neza ko politike yo mu gihugu itameze neza birerekana neza ko n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubugande nayo nyene ishobora gutosekara kuri ivyo rero bituma ngaruka kwemeza neza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu itifashe neza kuko ikibazo niko cabajijwe nitwabajijwe nyimba ari ibihugu runaka cabure ibihugu runaka nkuko navuze ndi w'Imana mu ndwi iheze yaravuze neza ko mu ndwi zibiri ziheze yuko u Rwanda hamwe n'Uburaya murazi ko ibihugu vy'Iburaya nivyo bihugu twovuga ko byafasha cyane gose igihugu c'u Burundi iyo tuvuze ibihugu by'Iburaya rero ni ibihugu vyinshi cyane gose ntabwo ari ibihugu bibiri ntabwo ari ibihugu 10 ntabwo ari ibihugu 20 bigaragara neza ko babishize muri rusangu nuko umutekano imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu byafasha cyane gose u Burundi itifashe neza kubwico rero nagomba navyerekane neza hanyuma tumva ibintu kumwe yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu itifashe neza kandi uko bukeye uko bwije ariko tubona bigenda bihinduka hagenda hiyongera ku bindi bihugu kumbure mu myaka iri imbere cyangwa meza imbere n'ibihugu vyose kanatsinda iyo yaba imigenderanire yifashe neza kumbure akarero niko barikeza cyane gose mugabo kuba na nyakubahwa nyene kuramutsa igihugu amazi imyaka runaka adashobora gusohoka ngo agende kuramutsa abandi banyakubahwa bagenzi biwe abandi bakuru bihugu bagenzi biwe biragaragara neza yuko hari ikintu kitagenda neza mu gihugu c'u Burundi ni ingaruka kuri ya politiki yo mu gihugu hagati yo muhira
donc mu gihe la politique nationale politique yo mu rugo itameze neza niyo hanze ntizomera neza. Murakoze. Ego abariko baradukurikirana ikibiriraho reka tubasezere muzokurikirana rero igice kindi c'ikiganiro ku munsi w'ejo. Reka rero tubandanye n'ikiganiro mu gice ca kabiri tuganira ku bijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Mbega yoba yifashe neza canke yoba itifashe neza? Nivyo mwavuze, umwe yavuze ati muri rusangi vyifashe neza, ariko uwundi nawe avuga ati oya ntivyifashe neza. Reka twatanze akarorero k'ubumwe bwa Afrika, murantunga ibihugu bigize ubumwe bw'Iburayi. Twongeye ubu turashobora no gutanga ubundi burorero nka leta z'umwe za Amerika, ingingo ziheruka gufatira Uburundi canke kongera ikiringo c'ingingo zari zarafashwe. Hanyuma ukaraba n'ibiriko birabera mu karere ka Afrika y'ubuseruko ariyo bita East African Community, usanga harimo ibintu bigenda bisa nuko bitameze neza. Tugarutse ku karorero k'igihugu ca Uganda, mwese uko muri babiri turibaza ko muba mwarabonye ikete nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yandikiye mugenzi we wa Uganda Kaguta Museveni, hanyuma nawe nyene ramwishura, ariko ivyo byose bija habona. Amakete ari kuba mu ibanga, akabono nabo bakuru b'ibihugu ko ari babiri nabo basanzwe bakorana hafi mu biro vyabo, ariko ugaca usanga amakete yose aciye agenda ku mugaragaro n'abantu bose basanzwe batari kuyabona bakayabona. Ivyo mwebwe mubiha insiguro yihe? Reka tuje kwa Veniste imbere yuko tuja kwa Isa. Ego murakoze kumbaza ivyo bibazo. Imbere yuko nishura kuri ico kibazo cerekeye amakete hagati y'abakuru b'ibihugu babiri, umukuru w'igihugu ca Uganda na nyakubahwa umukuru w'igihugu c'Uburundi, nagomba ndabamenyesha yuko burya mu migenderanire igihugu kimwe ufate nka Museveni atanze iciyumviro kuri n'iciyumviro yatanze iziyumviro muri irya kete yanditse yishura ku kete umukuru w'igihugu c'Uburundi yari yamwandikiye. Ego nibaza ko yakoresheje ururimi kamenyereye kamengo ni diplomasi, ariko ugiye kwiraba cyane cyane ni bimwe navuga, so kuvuga ngo ni iciyumviro yaravuze ko ari iciyumviro atanze ciwe mugabo ngo azovugana n'abandi bo muri bihugu byo muri AFC. Yego cyane. Ariko ico nagomba kugarukako, iyo igihugu kinaka kiriko kiravugana n'ikindi, akenshi haba harimo n'ivyiyumviro biri inyuma. Rero nkavuga nti ntaho bitaniye no kubona n'irya kete byanditswe, ntaho bitaniye n'ivyiyumviro biva muri Union Européenne n'ivyiyumviro biva muri Etats-Unis. Ni ukuvuga ngaruka kuri bimwe navuga yuko iyo mu gihugu hagati y'ibihugu bibiri hatabaye kumvikana ku biriko birakogwa, umwe akavuga ati utakoze ibi ntituja ku murongo umwe, uwundi akavuga ati ntuntegeka ndigenga reka nkore ahubwo ushigikiye ku byo ndiko ndakora, hakaca haba n'icyo nokwita ntuzeye kutumvikana. Ni hamwe nyene babaza ati ikibazo imigenderanire imeze gute, umwumvikano umeze gute, niho haca haja mu ivyo. Rero no kuvuga ijambo mu gusohoka ntizosohokera muri ivyo bihugu byose, barashika baricisha. Iyo rero ugiye kuraba, jewe ndiko ndaraba ndabona ko ijambo umukuru w'igihugu ca Uganda yavuze hari naho ahanini ryoba rifise insiguro y'ivyo byo kuvuga ngo hariho ngo Union Européenne bitumvikana n'Uburundi. Ni kuvuga ikintu nsubiye inyuma gatoya, aho ico kibazo catangwe kuvugirwa kigiye gifata iyindi ntumbero. Nigihe urabona mu 2015 harabaye ibintu ngaha mu Burundi biri mu mugumuko, harajamwo ibyo gutembagaza ubutegetsi byakunda.
nabyo nyine mvuga ko uri kurabiraba ababitanguye cyangwa ababikora ntibabyikorera kuvuga kwari kubwira bashitse ikintu amapuissance cyangwa ibindi bihugu bikeneye mbwa bitashoboye gushika ko mbwa bigagomba guca ku bihugu twirengagize yuko muri Afrika intwaro zose zagiye ziraza nyinshi zaza ku bugombe bw'abazungu nyene zije ku bugombe bw'abazungu baza inyuma y'uwo wahashitse ku butegetsi kugira bashobore gushikira ibyo bashaka ibyo ntituvyirengagize kandi abanyafrika turakwiye guca ubwenge tukabona yuko uno munsi n'iyi saha turiko turavuga harakariho ibihugu bigomba gushira ku butegetsi cyangwa gushira abarongora igihugu kanaka umengo hoza kuba ibikoresho kugira babandi bashobore iya desinteresse yo politique ibyo bihugu bikomakomeye biba bigomba gukoresha mu gihugu kanaka rero iyo turabonye ikete umuntu yanditse ntituzava dufatwa rinaka ryanditse ahubwo reka turisesangura indani twe turabona kahise ka hafi n'akakure tuca dusanga harimwo icyo nokwita des influence hanyuma rero ibyo biragira ingaruka mbi n'ivyo ku migenderanire y'igihugu kuko uravye adasesanguye indani acabona umengo ni n'abantu babiri bariko barahanurana cyangwa bagira gute ariko ugiye kurabana aho usanga hariho uri kwarakorera abandi birashobora bishitse akakorera abandi bakorera neza byo byiza ariko bakorera kugira bashikire kimwe atashikira muri zanzira za mbere cyangwa za kabiri ubanuri ya gatatu cyangwa ya kane niho nibaza ko abanyafrika dukwiye guca ubwenge tukabona yuko umunyafrika ateza gufite ijambo yibwiye kandi atahura kandi ashira mu ngiro aryumva mugabo ntashire mu ngiro ikintu ariko ategekwa n'abandi rero icyo nagomba kugaruka ko kugira nishure kuri iki kibazo babajije cy'imigenderanire hagati ya EAC Union Européenne na États-Unis nibaza ko duhereye muri 2015 gushika no munsi mu 2018 hari ikintu cabaye abantu benshi batari biteze ico rero cyaciye gituma gihindura ingendo kuri uyu no kuri uriya mungunge ndakibasigurire neza ko ndacunga mu minsi heze nyirishobora umukuru w'igihugu yashikije yuko mu 2020 atazitoza yego cyane ico rero mfatiye kuri bya bihugu navuga bitatu ibihugu amazina ibihugu imice itatu ari ibihugu kivuga kiti ndakurikira ibyo uri kurakora ndagufasha kugira ubikore neza ubona umuce umwe w'igihugu hariho undi muco uvuga uti udakoze ibi nshaka ni ukuvuga ntitwumvikana ubona umuco wa kabiri muri uyu muco wa kabiri rero niho haza akandi gace kandi kavuga kati ko adakoze bimwe nshaka ahubwo ngira araciye iyindi nzira iri kunkunga ariko uja hirya no hino cyangwa kunyerekana uko ndi jewe ko bimwe nahora mvuga sivyo bibaye rero no kuvuga igihe umukuru w'igihugu atangaje ingingo hariho koko ibihugu byavuze biti igihugu kirabandanije mu nzira nziza reka tubandanye tugifasha hanyuma kugira izo ngorane zari zabaye kugira zinahere burundu reka dufashe n'ibyo bihumbi 2020 ibyo bigende neza amatora atagende neza atagwamo iki n'iki hakaba abandi bavuga ati twaziga aha rero tugaruke kuri bimwe by'abanyafrika duteza guca ubwenge hariho ibihugu bitigera biryoherwa ari uko ibihugu byo muri Afrika bigiye mu mahoro ibihugu bitegeza kudandaza ibigwanisho hari ibihugu bitegeza kurungika abantu babo bakaza gukora ngo nabandi gufasha ahabaye ingwano ibyo ntituvyirengagize ko mu bihugu byinshi byo muri Afrika ingwano ziba ziri komandite ziba zavuye ku nyungu z'abandi z'abo hanze ibihugu bivuga biti reka bajya abantu basamare nimba hariho ubutunzi bukeya cyangwa bwinshi bafise tugende kubwitorera atacamira nimwibagire akahise ka hafi ko muri Libya aho ku bwandi igihugu cyari gitekanye 100% mugabo hakaba ibihugu byagombye gutera akajagari kugira bishobore gushikira rya petrol
uno munsi woca bazi ikibazo ati mbega bamwe bibaza ko bagiye gutabara Libya barayitabaye canke barayishe ukuvuga rero hariho ibihugu bitigera biryoherwa mu gihe cyane cyane ibihugu byo muri Afrika biko yatera imbere canke biko yaza ku murongo ukumvikana igerageza rero kurondera ikintu kitumvikana mu gihugu kugira bashobore gushikira ibyo bashaka mu Burundi kumbure bavuga ngo nta byinshi dufite bashaka birahari ntibibuze ariko hari n'ikindi cya geopolitique avuga ati nagace ndi muri mwako nkontorora ibindi bihugu byinshi reka ngira ndetse n'ubwo butari n'ibiki kuba rero hari imico ibiri ikomeye hari imice ivuga iti dutere incertitude y'ukanaka kugira dushobore gushika ku nyungu z'iwacu ubwo ivyo rero baca bicisha mu bintu biri binyegeje agateka kazina muntu iki intwari bereye iki byari vyiza yaba byari ivyo mugabo nuko inyuma haba hinyegeje ibindi ubwo rero hari abandi bavuga ati dushikike agateka kazina muntu dushikike intwari bereye mugabo tutabindiriye muri politiki aho rero nca mvuga nti imigenderanire muri rusange imeze neza kuko ku isi nzima ivyo turiko turabona mu Burundi no mu bindi bihugu birahari gusa ingaruka z'ingene abantu bavyifashemwo n'ingene bavyakiriye n'ingene banse kuvyakira nizo zica zibonekeza zikaba nziza mu gihe abantu bavyifashemwo neza zikaba mbi mu gihe abantu bavyifashemwo nabi murakoze ego isa namwe usinzi ico mubivugako yego mu bisanzwe kuco umushinga ntahe Veniste yaje kuvuga niyaba yemera ubushinga ntahe kijanye nuko ivyabaye mu 2015 byoba bihishije vyinshi cyane cyane ko imigumuko yoba yarabaye yoba yatewe n'ibindi bihugu ico kintu nibaza ko atari kugaragara kuko ntiyerekanye ivyo bihugu uburyo bwabikoresheje ingene bwabikoze kugira ngo iyo imidugararo ibeho ico mbona nuko ahubwo imidugararo yabaye mu Burundi ari imidugararo yatewe n'ubutegetsi bwari buhari kubera iki nkuru nziza dukwirikije ubwumvikane bwari bwabaye muri accord d'Arusha yatereza gukora imanda zibiri hanyuma akabisira cabure agasubiza ubutegetsi abanyagihugu bakabuha uwundi bihitiyemo ariko ntiyashimye ubwumvikane bumvikanye n'abandi barundi yarusha ahubwo yihagiye ikindi kiringo ca gatatu hanyuma barundi rero benshi imbaga z'abarundi baja mwibarabara baramwiyamiriza bamaze kumwiyamiriza ubutegetsi kugira ngo bujustifie cabure bushobore gusigura igituma go mbese kugira ngo bwerekane ko bufise legitimite n'ibindi bwerekanye ko abanyamahanga aribo batumye iyo migumuko iba none iyo CNDD-FDD cabure iyo ubutegetsi bwa nkuru nziza utihagira ico kiringo cagira gatatu ubwo abo bantu bipfuza guteza umudugararo muke mu gihugu bari gucahe byari kugenda gute kuko yari kuba yasubije ubutegetsi benebwo hanyuma sinumva ko abarundi bari kuja mwibarabara kandi babasubije ubutegetsi bwabo ico rero ntabwo ari ukuri ahubwo niyo mvugo iri mu barundi bari Burundi niyo mvugo iri mu sinshatse kuvuga y'abarundi bose bari mu Burundi yabamwe mu barundi bashigikiye ubutegetsi n'abari ku butegetsi nyene hanyuma rero kubijanye n'ikibazo mwabajije kijanye no kugena makete ahantu hagati y'abakuru b'igihugu hanyuma tukayasanga ku buhinga ngurukana bumenyi mwibarabara ico ni kibazo gikomeye cyane aho naho nyene ni ikibazo gikomeye no kugaruka tukareba za leta zacu nyene eske barategera igituma bari ku ngoma y'igihugu kuko hari ibintu bikorerwa mu ibanga bitigira bimenyekana abanyagihugu bazobeneficia les fruits zavyo mugo batabonye ko vyakozwe aho rero niho ngaruka nkaguma mvuga ati ivyo byose abarundi bashobora kuba barihenze ku ndongozi kuko ibintu byari guteza kugenda uko hanyuma rero tugarutse ku mbega ntabaciriyemwo nivyo bavyaratanguye mu Buganda umenga mu bitangurira mu Burundi ayo maketi niyo yaratanguriye mu Buganda kuja habona sinomenya neza aho vyatanguriye ariko haba mu Buganda haba mu Burundi muri ico gihe bose
nibaza ko batuba barakoze neza mu gihe ayo makete yoba yega izo nzego zo hejuru narijya ko abanyagihugu batari bakwiye kumenya kumbure ibirimwo nyimba bari bakwiye kubimenya hari izindi kanale zindi zo kubashikiriza ayo makuru nibaza ko bose babiri baba barakoze nabi kugira ngo ayo makete aje mu ibarabara ngarutse rero ku kintu kijanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu ico twita imigenderanire les relations entre les états les relations internationales ni ukuvuga ko ce sont des intérêts ni inyungu ziba ziri hagati y'ibihugu nk'uko umushinga nawe Venice yabivuze nivyo iyo igihugu runaka bidahuje n'ikindi gihugu si ngombwa ngo bahurize kuri vyose mugabo hariho les intérêts suprêmes les intérêts yani inyungu nyamukuru utireza guhuriza ko mwese nk'ibihugu yego muri ico gihe rero igituma jewe nibaza ko hari igihe nka Amerika n'Uburusiya usanga badahurije ku kintu runaka mugabo ntibituma izindi intérêts batabana hanyuma kuri ivyo batahurijeho nako bazakomeza baziganirako kugira bazozihurizeko kuko n'amakarata kinwa kugira ngo ushikire intérêts zawe kugira ushikire rero izo intérêts bisaba coalition bisaba guca ku bandi bari hafi y'ico gihugu bakagufasha kugira ngo n'umukino tuba turimwo mu bintu bijanye no guhiga izo intérêts rero tuvuze ngo muri rusange ngo igihugu c'u Burundi ngo gifitaniye imigenderanire myiza n'ibindi bihugu reka tubifate ko muri rusange mugabo rusange guhera ku bihugu bitatu bine ni ukuvuga ko tuba tumaze kwinjira mu makungu ntituba tukibaye narijya uno munsi turi muri mondialisation Uburundi ugiye kureba iyi mondialisation turimwo globalisation Uburundi burivanamo cane gose nk'uko bwishoboye ariko ugasanga ejo uriko burarira ngo ntibariko baradufasha ngo nimudufashe barumika abantu hirya hino ngo babafashe yavuze umushinga nahe Venice ikintu kijanye ngo na independence independence y'igihugu bayirebera hehe bayirebera mu butunzi bw'igihugu mu kwishobora so kuvuga ngo nuko ngo umunsi runaka ngo indirimbo y'igihugu n'idarapo y'igihugu ngo ryaduze igihugu kiri independent igihugu kiba independent économiquement et politiquement or igihugu cy'u Burundi kidepanda ku bindi bihugu kandi muri iyi mondialisation nta gihugu na kimwe cyo kuvuga ngo kirishoboje na Amerika igiye gutera ikindi gihugu caburi keneye gushika ku nyungu runaka mu kindi gihugu iteza guca ku bindi bihugu bibanye by'ico gihugu caburi ibihugu bumva kumwe politique kugira ngo bashike kuri izo nyungu Uburundi rero butangukina umukino wo kuvuga ngo turikuyemwo muri cour international turugaye ibiro vya Nations Unies ntitwumvikana y'uko runaka tugize manifestation habaye iki iyo si politique mushaka kudahuza kuri iki mugakomeza muganira kuri ico mudahuza ko ariko kuvyo mwahujije mukabisinya mukabandanya rero ivyo mbona kuri ubutegetsi buhari mbona ko iyo kandi nabibona mu gihugu c'u Burundi yo uri nk'umuopoza ukavuga ikintu kitakunejereje ku gihugu c'u Burundi ahita bakwirukako oro siko vyateza kugenda ivyo vyiyumviro vy'abaopoza nivyo vyateza kubaka igihugu mu bisanzwe kuko iyo bavuze ikintu nk'iterambere ry'ikuko gihibwa ico gihe ukora iki ucugenda kureba ico kintu mu opoza avuze ko ari ukuri hanyuma ukagikorerako kugira ngo usatisfeze la population mu gihe ari ukuri mugabo Burundi ivyo bakora mu gihugu nivyo bashaka gukora n'inyuma y'igihugu ivyo rero sinibaza ko vyoshoboka amwe kebo baba bari mu yindi si atari isi terrestre turimo nibaza ko bateza kureba ukungene bokorana n'amakungu bokorana n'ibihugu bibanyi bokumvikana n'ubumwe barimwo bakumvikana n'ibihugu bibanyi kugira ngo n'inyuma y'igihugu politike yabo izobandanye igenda neza nuko niko je ndabibona bakoze reka tubandanirize aho nyene kuri kwikete nyine cyubahira umukuru w'igihugu ca Uganda yandikiye umugenzi we w'igihugu cy'u Burundi nyine cyubahiro Peter Nkurunziza muri iryo kete yaragarutse ku bijanye n'amasezerano yarusha nivyo umushinga ntahe Venice yaravuze ati hari ibihugu bimwe bimwe byama byipfuza yuko ibindi bigendera ku byipfuzo by'ibyo bya mbere ariko rero mu gihe atari ibyipfuzo bishizwe imbere n'igihugu bikaba ari ibintu byumvikanywe ko
mugiye kuraba nyene nko mu masezerano y'Arusha nkuko nawe nyene Museveni avyivugira avuga yuko ibihugu byo muri EAC canke ibihugu bigize umuryango bwa umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ayo masezerano yavuze neza ko ivyo bihugu ari byo bizoba nk'abarorerezi bazokurikirana nimba amasezerano y'Arusha ariko arashigwa mu ngiro neza. Mu gihe adashizwe mu ngiro neza nibo bazoseruka bakavuga bati ibyo bintu biriko biragenda neza ni muhindure bigenda uko mwumvikanye ko bitegerezwa kugenda. Ivyo Museveni yarabigarutseko. Dusubiye kandi no ku bumwe bwa Afrika ubumwe bw'Iburayi Veniste kandi yavuze nawe nyene ibintu bijanye n'agateka kazi na muntu ibintu vya demokrasi intwari ibereye nabo nyene hari amasezerano basinyaniye n'ibihugu byo muri Afrika bitari bike Uburundi burimwo bakababwira bati tuzofashanya uko tuzobafasha uku ariko muze mu ifatu ku bijanye n'intwari ibereye agateka kazi na muntu ariko mu gihe mutazokurikiza ivyo muhejeje gusinya tuzoca tuganira turabi bitagenda neza dufata ingingo ibintu nk'ivyo. None ntanguriye kuri Veniste nyene nimubona yuko umengo uravye ivyo Museveni yanditse avuga ati twebwe mwadutoye nk'abantu tuza kurorera kugira ngo tuze turabe ko ibintu mwumvikanye hagati yanyu mwebwe abarundi muzobishira mu ngiro nimutabishira mu ngiro tuzohagarara tuvuge duti oya ibi bintu ntimwabishize mu ngiro kubera imvuzi nizi mugaca muraba kandi n'ibyo by'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi navyo nyene byashize amasezerano ugasanga bivuga yuko Uburundi hari ibintu bimwe butubahiriza muri ayo masezerano. None ntimwumva yuko umenga Uburundi ari bwo buguma bwishira mu ngorane ahubwo ingorane zitava mu mahanga ahubwo ziva mu Burundi? Reka ntangure kuri Veniste. Nakoze ariko ikibazo nama nibaza kijana nico kibazo bagije kivuga ko ibihugu by'Iburayi zagize amasezerano n'ibihugu byo muri Afrika ku ingene byofashanya ibi n'ibi ati mbwa mutagize ibi tuzatubona ko muri gahora kuri ibi n'ibi nama numvise Union Européenne ishisa hano mu myaka yahera hose ikintu kibaye muri Afrika haba igihugu ca mbere kimwe cyo muri Union Européenne kikavuga ku bintu vyerekeye ico kintu cabaye muri Afrika mu nyuma ukazumva Union Européenne ivugiye hamwe ubwo sindigera numva Union Africaine ivuga ku kintu cabaye muri Europe hanyuma ngo nkitanga n'amategeko kuko muri Union Européenne ho baratanga amategeko none ico kibazo namanda kibaza ko none ko dufise imbere ya muri yo niko tungana ibihugu bingana mbega inyishu yovahe yo bisigwa gute ko iyo Union Européenne iyo yumvise ikintu cabaye muri Afrika ubwa mbere imera nk'ubutumye umwe muri ivyo bihugu cyane cyane baravye mu bihugu ubona cyane kandi ubukoloni bubandanya kuko babandanya batuma igihugu coba carakolonije ico gihugu ari nk'ikibaye muri Gabon zaho Ubufaransa buvuze ari kibaye muri ahana kubanga Leta yavuze ari kibaye muri Angola kumva abapolitiki gutya alors ndiko ndibaza twatwe inverse kitigeri ba hariho ikindi kibazo nama nibaza nziko muramwumviriza ikiganiro ca RFI iyo bavuga amakuru amakuru yo muri Afrika bayavuga ukwayo ariko iyo bavuze ngo amakuru international abari bindi bihugu nukuvuga rero l'Afrique est déjà retirée muri ya international nukuvuga rero tuba dukwiye kubifatirako tukabona ikibanza abazungu canke Union Européenne baduha baba bishimikije amategeko ayahe haba hishimikije imigenderanire iyihe ni kubera iki tubona ko tutaronse ikibanza duteza kuronka kuko bavuze igihugu c'Uburundi bakavuga igihugu kanaka cyo muri Union Européenne ni ukuvuga ni ibihugu bibiri bingana imbere y'amategeko yavuze ibintu bya independence économique na independence politique aho nyine riga niho tuko turavuga
une indépendance se cherche. Une indépendance donc irarondegwa. Nimba tutarayishikiriza na kwijana. Ibyo hangiro dutegeza c'est un devoir. Itegeko. Mugabo ntituzoyihabwa nabo bantu nous sommes sous-dépendants, nous sommes dépendants. Turi muri iyo dépendance kubera iyo volonté nyene y'abo bantu ico gihe badukolonije ubundi c'est notre forme il faut que tuvyumvikana k'abanyafrika iyo ni iyindi forme de colonisation yabandanije bajya ntibishoboye muri ekonomi mu by'ubutunzi reka rero tuce tubategeka muri politike mugabo ntushobora kumbarira ingene igihugu nka Kongo gitunze gifise ubutunzi buraha uno munsi baza kuvuga ngo baze kubufasha muri ibi mugabo baza kubufashisha ivyo bakuye muri Kongo nyene kandi unyene tubona ko bikenewe ko baza kubufasha kuko no Kongo na pai ntigeze ironka umwanya wo kwitunganya ngo ubwo butunzi bwabyo bitunganye neza hanyuma kubikora mugabo Imana ishimwe biko biraza bukebuke ngo byo kugaruka kuri ako kajambo kuvuga ngo muri Afrika dutegereza ko amaturindira kandi ico kibanza ngo kirakwiye nyene bana namaze kucemera turaciha duteza kukivamwo ni kuvuga rero iyo migenderanire uko iteza kugenda ni gare abantu babiri bangana ntibangana mu ngumu canke mu kimuga bangana mu mategeko ariko ntabaciriye mu ijambo basinye amasezerano bategerezwa kuyubahiriza canke nibona yuko vyiza ahubwo botuma bayavamwo nkuko bavuye muri ya masezerano yani ndindira gato ndatariko ndaduga ndaza gushaka aya masezerano hagati ya Union Européenne na Afrika nongeye tuke nuko aya masezerano yarusha yabaye muhave munyarutsa kuko akanya kariko karatujana aya masezerano hagati ya Union Européenne na Afrika simvuze ngo nasubirwemo cyangwa ngire gute mugabo ngo ndabarira context yafinyemwo ni ya context de dépendance kuvuga l'Union Européenne avec les ressources purement africaines ubutunzi bwa Afrika yaraparvenye ko yarashoboye gukonstruira son économie rubaka son économie uno munsi rero ikigomba kuri bya bindi yakoresha ikoresheje muri Afrika ikigomba kuza kudutegeka ngo tugire ibi nibi ibyo rero abayobozi baje Afrika batezwa kubibona hari ikiganiro kimaze iminsi kivugwa kanambabaza de Uganda personnellement kumva ngo ibihugu ngo byakolonije ngo Ufaransa bwakolonije hana ngo bwakolonije ubirige hana ngo bwaratwaye les biens culturels bazisanga iki ajama les biens artistiques ibintu biranga akaranga k'igihugu ibintu biranga imico n'akaranga by'igihugu akaba impari zo kugira bive muri musée européen bigaruke muri Afrika bo nyene avec une arrogance baravuga ko babitwaye kandi ari ubutunzi kama bwa Afrika hakaca havugwa ngo ntitwobisubiza urumva gisigura nimba baratwaye igishusho yumvire izahabu nazo donc ibyo rero byo kuvuga ngo harabaye amasezerano hagati y'Union Européenne na Afrika niyo muri iyo sense ya iyo dépendance nibaza ko niyo sous-estimation bagira kuri Afrika kandi rero byamba bitera ingorane ku bayobozi bo muri Afrika bagombye kuva muri iyo ntuze muri ubwo novuga naho gatinyizo kenshi batabishwa ibyo rero nibaza nk'abanyafrika bafite umutima ntitwaza kushigikira ko tuguma muri iyo ntuze muri iyo inotre forme de colonisation muri ubwo bukoloni bufise indisura nabahaye akararo ko muri Libya n'akararo ko muri Burkina Faso witwa Sankara murabizi n'ibindi rero reka tugaruke turabe ineza ya Afrika yariyo ico reka ndakigeze ngaho ngaruke ku cyakora zarusha naco akora zarusha navuze ko le pays de la zivuga ko ari gara nibyo nibyabona icyabona mugabo nikigutegeka kiraguhanura ico rero ntatahura neza ni nk'uko umengo bagomba gutegeka bwari guhanura
kandi nakananya abagabo mu kindi bavuze ko atini ni kuvuga rero impanuro zama zikenewe igihugu cyacu cyose ku Burundi no munsi zirakenewe kandi urongo ubutwara igihugu abarongo igihugu batumviriza impanuro nabo nyine ziba bibananiye ariko icyo ntobahanura ni ukwemera gutegekwa n'abandi mugabe impanuro ni kuzigirako aho rero ku kintu cya garanti nibaza yuko muri akora darusha nyene harimo ico bita icyo bagize Sena inama nkenguzamateka baragize turetse n'ajya mu equilibre bavuga ya 40% na 60% baragize equilibre bagize 50% n'abahutu n'abatutsi baca bavuga ati ku bintu bikomakomeye rero byo kugira hagira igihinduka muri ibiharuro bya Arusha iyo Sena ko ari yigizwe 50% n'abatutsi 50% n'abahutu niyo ibonye bikenewe izovyiga yongera itanga intumbero yabyo none hari gara irutico abandi bariho mugabo n'abahanuzi kandi n'abategetsi b'u Burundi bateza kumva izo mpanuro mugabo ico ntobasaba ni kumva amategeko adatumbereye kandi ataje yubahiriza ubwigenge n'ineza y'igihugu. Ego ariko nuko nyene nivyo ivyo mushikirije by'abakenguza amateka nivyo biri mu ibwirizwa mu masezerano yarusha ariko ngira nuko hariho umugwi utemera yuko nabo bashinga amateka n'abakenguza amateka mbere n'umukuru w'igihugu ariko aratwara ubu hariho abatemera hariho umugwi utemera yuko batwara biciye mu mategeko urumva rero hamaze kuba impari nk'izo ngira nico gituma ibyo bihugu bica bivuga biti reka dusubire muri ya masezerano isa sinzi mwebwe namwe ico mubivuga ko ndabona ko dusigaranye iminota mike cyane itarenga 5 sinzi ico ushobora kuvuga kuri ivyo. Reka jewe nce kumasonga ku bintu bibiri ikintu yavuze kijanye n'ubumwe bwa buraya bushobora kwifata mu gahanga Afrika hanyuma Afrika itokora inverse ikintu cyambere ateza kumenya nimba Afrika ifise iyo autonomie yo kubikora abanze yibuke ko le siège de l'Union africaine yubatswe n'abashinwa ku mahera y'abashinwa Afrika ubwayo ntiyari ishoboye ibihugu 50 na bingahe kwiyubakira ingoro yayo igira kabiri le budget ya Union africaine ubwayo ishoboye gufonctiona itangwa na Union européenne Afrika yonyene ishiramwo 27.2 ou 27.8 donc 60 kangahe bitangwa na Union européenne urumva ko ivyo bintu biteye ibara none iyo independence mushaka ni yihe ikindi higira kabiri nimba ibigo vyo muri Afrika bishaka kuba independent nyene nuko bateza kugira ubwo bumwe bakagira uko kumvikana bakagira imibano myiza utangwe rero kutumvikana n'ubanyi wawe ugatangura gusuzugura ibihugu bibanyi ibihugu vyo muri Afrika izogenda gute ngo ubwo bumwe bushoboke byumvikana ko iyo Europe izokomeza ivyo ibihugu vyo mu bumwe bwa Buraya izokuma bica ku bindi bihugu mudahuza kugira ngo baze kugusenyura wewe hanyuma rero tugarutse ku kibazo mwari mwabajije nibaza ko umwanya nuko ari muto cyane gose kandi ikibazo cyawe kirekire havuzwe byinshi mugabo Arusha niyo yari base niyo yari fondement yo kugira ngo dushobore gushaka ku mahoro arama nta kuntu rero uno munsi twovuga ngo ngo abashinga amateka ngo barahari cyangwa ngo bakenguza amateka ngo 50% ngo abahutu n'abatutsi ngo bashaka gushora ngo guhindura ibintu mu gihe abo bantu bagiyeho haba donc iyo leta ihari barimwo idahuriyemo n'abarundi benshi imbaga y'abarundi donc une vraie opposition iri nyuma y'igihugu ntivyoshoboka rero ngo abo bantu tubizigire ngo baca bahindura akoro darusha ari guhinduka nkuko abivuze ari uko abarundi bose twicaye hamwe tukabihuriza ko hanyuma tukayihindura jewe nibaza nuko niko vyari kugenda kuri uno mwanya igihugu kiri mu ngorane leta ntilegitime yo guhindura akoro darusha yateza kurindira mu gihe tuzaba turi mu mahoro arama abarundi twumva ibintu kumwe abarundi bose baravuye inyuma y'igihugu bari mu gihugu hanyuma tukagira iki tugahindura iyo akoro darusha ariko twavyumvikanye
hanyuma gutera akagere nabo abo bari bahagarikiye iyo akoro numva ko nk'agasuzuguro kuko ico gihe twumvikana turi mu ntambara twarabumvirije barahagarira iyo imyumvikano hagati yacu uno munsi ntosha tubatera akagere nuko dufise ngo igihugu ngo ntibafise ico bavuga barafise ico bavuga ko nakiya gihe twarabizigiye irevre nibo twempoza nk'abarundi bateza kuza bagahagarikira ubwumvikane hagati yacu aho bitariko biragenda neza bakavuga ati oya aha amwari kubigenza uku bakaduhanura ariko nibo twempoza mugabo bivuga kandi ko tutobumviriza ariko uri kurareba ukungene leta ivyitwaramwo imyinshi itanga mu makete imvugo zivugwa ku maradiyo urabona ko ari ukudashaka kubumviriza ari no kubasuzugura niko jewe ndabibona. Ego reka rero tugarukirize hano kuko umwanya uraturega mushinga ntahe Veniste turabashimiye kandi ku kanya kanyu. Ndashimiye ariko ngiye ikiganiro nibaza ko muzotorondera n'umwanya kuko ari ibibazo byinshi nayo guhava mvuga kuri bashikirije cyangwa n'ibitazavuge nibaza ko muzofata akanya kuko ni ikibazo cerekeye imigenderanire cyangwa ikibazo cerekeye ubwigenge bw'igihugu ikibazo gikomeye cyane gisaba gusanga kandi gasaba no kuvuga umuntu aciye mu nzira nyinshi icyo nagomba gukosora gasa n'ico cyarusha sinavuze ko amasezerano yacu ntiyahindutse amasezerano yacu gushika n'umunsi ntiyahindutse byinshi byo muri arusha birakoreshwa kandi biracyahari navuze gusa mu gihe bizoba bigira bihinduke bikenewe hari inzego zashinzwe ziziga zikabikurikiza nayo gushika no munsi bya biharuro bya bitigiri byose hari ikintu kimwe cyahindutse kandi niyo yari fondement yo kubwira abarundi bashobore gukorana no kumvikana kandi nibaza ko inyishu yabonetse igaragara kuri tere hariho ikintu nagomba kuvuga nk'empeza iki cyo kuvuga ngo inzego zagiyeho ngo deni defense ngo gushika no musi ntizemewe mu mico bituma atazizera zitemewe none ahubwo cyari coroshe none ko icyari cyabaye impari cyose bavuze ati 2020 haba amatora kandi numwe bavuga ati ari we yateye impari yavuze ko atazokwitora ahubwo rero nibazi bikosorerwa mu 2020 ego ntitube babana abantu bafatwa ego asigaye umwaka umwe reka nibyo umwaka umwe reka tuzofata ikibazo bavuga ngo imbarutso y'intuze cyavuye nibaze abantu bose bagiye matora hari matore uwo bashaka uwo bishimiye hama ibintu bibandanye. Ego ivyo mbere n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'icubahiro Petero Nkurunziza yaravyandikiye Museveni amusaba nyene yuko abo barundi bari mu mahanga botaha kugira ngo baje mu matora. Nivyo ibibazo natwe twari dufise byari byinshi na cyane cyane kubijanye u Rwanda hamwe na Uganda nyene kubijanye n'abanyeshuri b'abaskuti bari baje mu Burundi baherekejwe n'inkoho n'ibindi ariko rero nta mwanya twashoboye kuronka tuzorondera undi munsi tubandanye iki kiganiro umushinga ntahe Isa rero namwe turabashimiye ku kanya mwaduhaye murakoze hanyuma twizeye ko muzokongera kudutumira kugira ngo twongere tuganire kuri ibi bibazo bidashoboye kurangira. Ego cyane tuzobikora kumwe cabure tutavyumvishe kumwe abatwumviriza bashobore kumvaho ego murakoze. Ego inshuti namwe bagenzi mwamye mudukurikirana canke muza kudukurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi turabashimiye tuzosubira rero ku munsi wejo kuwa Mungu isaha 2 zo mu gitondo tuzo turi kumwe n'umutumire umushinga ntahe Leonce Ngendakumana aho tuzorabira hamwe ikibazo cy'urubanza rwigandagurwa ryandadaye ibintu byinyegeje inyuma y'iyugurwa y'ugo rubanza. Tuzosubira rero Imana ibane namwe murakoze.